ndaje kubibutsa mwese mwakijijwe, abapastori, abavuga butumwa, abaririmbyi, abahamagawe, abakorera Imana, ndagomba kubibutsa ngo naho twakijijwe ntibivuga yuko aho ngeze hahagije. Narakijijwe ndakorera Imana, ariko harashobora kubaho iyindi nivo ntarashikako ngomba gushikako mu gukorera Imana kwanje. Nico ndiko ndavuga uno munsi muri kino gitondo. Sindiko ndagaya aho uteye, sindiko ndagaya aho ugeze, ariko ndiko ndavuga ngo Imana yongere umuriro n'umuvuduko mwihamagagwa ryawe. Imana yongere umuriro n'umuvuduko mu rukundo yikunda. Nimba tukuzi tukubonamo ingabire z'Imana kandi ukorera Imana, ndavuze ngo mu izina rya Yesu Kristo, injira mu yindi nivo, injira mu yindi dimension, injira mu yindi speed, injira ku rundi rugezo rwo kuyikorera no gukoreshwa nayo no kuyiha. Nimba abantu bagukomera amashingiro umukozi mwiza, ongera kandi wowe ubandanye, kuko igipimo cacu s'amashi y'abantu. Amashi y'abantu ashobora kuba arimo n'ubujyajya, ariko igipimo cacu na mashi y'Imana. Tugomba gukora, tugomba kugenda, kubera ntitukiri mu myaka yo gukekeranya ngo mbega ko mpevye abakopain, ko mpevye abakopine, mbega ko mpevye boite, ngo mbega ngo Imana izompa abagenzi. Hariho imyaka twakijijwe twibaza ngo mbega ngo tuzogira ubuzima buryoshe, mbega ko dukijijwe jora twambara amatisi, duhagarika agacube, twambara ibikanzu birebire, none tuzoba tumeze gute? Tukumva twaragize imyaka yo gukekeranya abantu b'Imana tugikurikira Yesu tutaramenya ko aryoshe. Ariko ko twagiye tumenya ko aryoshe, tukamenya ingene akomeye, ivyo bintu byose twarabihevye, ivyo bintu byose twarabitaye kwiyarara. Bakavuga ngo none wowe ntusohoka, none wowe ntunywa dukeya, nitoreye bucafu, singeneye kunywa dukeya, naranyoye twinshi, nimba ntakinywa twinshi na dukeya ntatwo nzonywa. Sinikiri mu myaka yo kuvyibazako, ariko turi mu myaka yo kuduza nivo ya engagement yacu. Nituri mu myaka yo guharurira Imana udufaranga tuyiha, ariko turi mu myaka yo kuraba ico dufise cyose twoyiha tukayiha, kuko ntitugikekeranya. Twarahisemo kandi twahisemo neza, nitwihenze. Uyo mwami araryoshe, uwo mwami yatugiriye neza, uwo mwami ni wo kwizigirwa. Uyu ni umwaka wanje wo kugenda kure cyane, atari ibintu byo kugenda turaba muri retroviseur. Ndavuze ngo kuraho retroviseur, kuko ntitwubakira kazoza kacu muri kahise kacu. Iyo turavye inyuma ni kugira ngo turonke indirimbo n'intahe, ariko kandi turaba imbere aho Imana ikiraduhamagarira. Havuga ngo mu izina rya Yesu Kristo, singini muri babandi bariko barimvira ngo mbega ngo ndabivemo ndabisigaremo, ndabivemo ndabisigaremo. No, sindi no muri gitigiri c'abantu bariko baribumvira kujya ivyo badashwe.